bamwagiriza imyaka 20 muganga Christophe Sahabu ku caha guhindura amadokima foisage dofu arora ico caha kiri ku myaka 5 bamucira amande y'imiliyoni 7 z'amarundi n'indishi y'akababaro ihadabu ico twita dommage interindishyi y'akababaro y'imiliyoni 178 z'amahera y'abanyabura y'amahero n'ibihumbi 8,600 vy'amanyamerika amadolari y'abanyamerika baca banamutwara n'ibintu vyiwe vyose ico twita confiscation des biens niko urwo rubanza kuri we ruvuga. Mwaramutse mu kwezi guheze nakoze video ku mugore ariko yidodomba ngo hari umu engineer ngo akora muri Amerika mu vy'indege ngo bama babwira ngo nasubiye mu Burundi atahe mu Burundi aranka kandi muri ico gihe nyene no mu bihe bikurikira tuguma twumva abantu basemerera ngo abantu bafise ubukorikori skills canke ubuhinga ubushobozi ubumenyi n'abantu bafise imitahe ngo bayishore mu Burundi. Kuva aho ntanguriye ino channel rero genda amaze kumva ama testimonies menshi cyane menshi sinabikubwiye abantu bataye bajanye umutahe mwarumvise kwanza n'ujya Samuel Ndayiragije yivugira nyine ko yagiye agapfunguzwa abantu barenganijwe urumva bashobora gufungwa canke bakanyagwa ivyabo canke bakavyibwa d'une manière ou d'une autre ariko abantu tudakunda kwibuka ariko ikomeye cyane genda yumvije nikoze ku munwa ni ya Dr Christophe Sahabu. Mushobora kuja kurondeza yarabaye publicité yarabaye publié ku yaravuze cyane mu makuru ariko reka kumbure nishimikize amakuru abonetse mubanze mumenye mbega uwo Dr Sahabu ninde. Reka kwanza ubanze umwumvirize hanyuma tubandanirizaho. Christophe Sahabu ni umuganga yize iby'ubuganga kuri kaminuza y'u Burundi mu nyuma aragenda mu gihugu cy'Ubusuwisi ariga ivyo kuvura amaso specialisation. Kuronka umuganga yiga ubuganga bwa mbere hanyuma ubuganga bwa kabiri mu bisanzwe n'itunga ridasanzwe ku gihugu kuko leta bamuriye amafaranga menshi kandi akayikundira nawe akaza kuyiteza imbere. Dr Sahabu Christophe yarakoze ibintu bidasanzwe kubera ko yagize umugambi wo kuza kubaka ibitaro vya kijambere i Burundi vyakira abarundi bikakira n'abanyamahanga cane bakazana ayo mafaranga y'agaciro Uburundi bwipfuza budafise. Dr Sahabu iryo vuriro yakorera yatwara ryarateye igomwe ku buryo abategetsi bagira ishari ry'amahera y'agaciro yinjira muri iryo vuriro bakavuga bati amahera nk'ayo ntiyoducika reka ahubwo nyabuna turaba ingene tumukuzamwo hanyuma aba ari twe tuyaraba. Barakoresha rero umuntu w'umuja wabo bama bakoresheje ku vya Rajabu bakoresheje ku vya ya sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro mu mwaka wa 2015 baca bamuzana muri Sokabe ejo bundi ubu rero acagenda kuraba ingene yohuganira Dr Sahabu Christophe. Rero izo ngendo nkizo turabona ku butegetsi si izo guteza imbere igihugu nizo kugisambura. Bo reka ngeza hakumbure uwaye kuvuga n'umupolitician cyangwa mu vya politike vyinshi reka peut-être tuyishe ku ruhande abantu bimana peut-être tubikuje ku ruhande Dr Sahabu arize ngahe Bujumbura kumbure medicine murazi ni kigwa kirekire cyane gitwara amafaranga gitwara umwanya aragiye mu Suisse sinzi umudoktere uvyugana navyo nzi cyane mugabo aparama umurage de medicine abo mu generaliste canke general doctor canke general practitioner mu Bongereza uvuga ngo ni GP nyuma ashaka kugenda agaspecializa bishobora kumufata otandane imyaka nk'iyo yafashe mu kwiga yo cycle ya mbere hari usanga bashindi imyaka nk'iyo kugira ngo babe umuspecialiste. Urebe ko umuspecialiste w'amaso nibaza bita ophthalmologist birashoboka mushaka kuminza bazi by'ubuganga les détails ne sont pas très importants amadetails ntabwo akomeye cyane ariko nicyumvikana ko yari mu bantu bahambaye mu Burundi yize no mu gihugu gihambaye tuzatuzu cy'Ubusuwise ariko benshi harabagumayo nkuko muhora bavyidodombera ariko baravuga ati reka ngaruke mu Burundi ahubwo nagarutse ntiyajya no gukora mu bitaro bisanzwe atangura projet yiwe yinjiza amadiyoma devise igihugu kiko kiraririra asevinga abantu yuko bajya kwivuza i Kenya i Dubai mu Faransa ahubwo bivuze aho nyene no kuvuga amafaranga menshi mudasheshe muja kwivuza hanze we abazanira iyo facility.
bimwe mpora mvuga nta bapolisi bita mu vy'ubucuruzi n'aba business bavuga ngo mugomba gukora niho haca haba ya conflict of interest. Urumva umuntu akabona ati business iri kunguka na dukenemo umutahe, dukenemo ama action, dukenemo ibi n'ibi kandi uyu mugabo ari projet yizaniye wenyene arandura abagwiza mitahe biwiwe arayizana mugabo abapolisi bagaca bavyisukamwo bica biba ibintu birebire. Mushaka kumviriza amadata yose kuri internet ariko je nakinsimbira ku rubanza bamukatiye kugira ngo mumvirize ukuntu bamunyaze urukomba amazi, mumvirize ukuntu bamunyaze urukomba amazi ukamenga no muntu w'umumenja umwe yofata ko yafashe nk'intara yose akayisukamwo acide igasha. Reka mumvirize. Ibintu bitadutangaje cane kubera uriko uraraba ingene ubutungane butigenga uca ubibona ko ariko vyari vyateguwe. Rero itariki 14 z'ukwa kabiri mu 2025 abacamanza bo muri sentare ya Muha nkuru baraciye urubanza rugayitse rubatesha iceyi bamaze kugirwa kw'iterabwoba n'abakozi b'iperereza itariki 11 z'uku kwa kabiri mu 2025 muramuvyumva saa 10 niho babashirako iterabwoba hama baca urwo rubanza. Ariko subiye inyuma twisunze ingingo y'amajana 259 y'igitabo ca Code de procédure pénale, urubanza iyo rugiye mu mwiherero ntirushobora kurenza iminsi 30 rutarasomwa. Nyarubanza rwari rwagiye mu mwiherero itariki 13 z'ukwa 12 mu 2024 no kuvuga ko rwategerezwa gucika itariki 13 z'ukwa mbere mu 2025. Rero ivyo vyose vyabaye gutyo ntirucike kubera abihagiye imitahe yakira bakayitwara urukomba amazi bariko bategura ibindi babicishije ku bakozi b'iperereza baca baja rero kugira kw'iterabwoba abacamanza niho baca urubanza. Bamwagiriza imyaka 20 muganga Christophe Sahabo ku caha guhindura amadokima for usage de faux. Alors ico caha kiri ku myaka 5 bamucira Okay. Donc imyaka 20 man. Jewe navuze igihe numvise samura ngo hari abantu agiye gufunguza ngo basanze bafungiye ubusa. Ndavuga jewe ikintu risk yaco harimo gufungwa. Ntacyo nojamo ndiko ndarondera amafaranga kabisa. Nako ndakiza Sahabo kameme Sahabo navyo yarazi kwashoye umutahe mu bandi. Mugabo ndi kuvuga ubu izo risk ziramaze kwigaragaza il faut que l'on apprenne. Donc kufunga imyaka 20 ukanyaga ukomba amazi ku kintu deja n'ivyo ma falsification jewe nta burya interesting evidence z'i Burundi. Donc vyose umva ko biteye isoni mu vyumvirize mu abantu. Ande imiliyoni 7 z'amarundi n'indishi y'akababaro ihadabu nico twita dommage interindishi y'akababaro y'imiliyoni 178 z'amahera y'abanyabura y'amahero n'ibihumbi 8,600 vy'amanyamerika amadolari y'abanyamerika baca banamutwara n'ibintu vyiwe vyose ico twita confiscation des biens. Niko urwo rubanza kuri we ruvuga. Mwavyumvise mu abantu mwe bamusavye amamiliyoni ota y'amarundi ibihumbi bingahe vy'amadolari n'imiliyoni 178. Ico ndaje kugigarukako y'ama euro 178 y'amaero baca bamunyaga ibintu vyose afise. Why would you go there? Ico gihugu kijamo ufise ahandi bakuja gukora yiki? Ndaza hano keshi na keshi bavuga ngo je ntirundaba ivyo ntivyakozwe jewe kumbura yakoze ivyaha ejo azoba wewe nturinde ko rukugera kuko rugugezeko nawe ugifisuja. He's trapped. Urumva ari trapped ni ari en affaire. Ndaza hari mu gasharimvira aguma yimvira. Mbega kazi baba muri Swiss ndagafata bashe. I know. Ntariko ndamakiza encore une fois ariko iyo situation imeze uko no kwigirwa kure. Iyo niyo verdite yiwanje. Voilà. Rero umuntu ariko araruraba umuntu araheza akiyumvira ati n'umwana yiga mu wa mbere muri droit ntiyo kubahuka guca urubanza nk'ubwo n'urubanza rudafise ico no kwita motivation judiciaire ngo barusigure neza berekana amategeko yarenzwe ko bamaze kuvuga ico twita les faits vyagenze uko nuko none amategeko yarenzwe ko ntaho tubisanga. Ibintu rero bica bitwereka tuti mbe yashaha ibi bintu nibiki. Hama rero ivyo vyose bihonyanga ingingo y'amajana 312 y'ibwirizwa shingiro.
Bo uyu rero reka avuga ni umucamanza abizi sinda kumucisha kuvuga vyinshi ko ubucamanza ni wabuzi ariko icyo ukora bavuga ko bamwagira ngo yaforce amadokima mwiyumvira ikosa ryo guforce amadokima uburundi murababuzi ivyaha bikorwa murabizi mwese muri abarundi ibinogo vyuzuye hirya no hino ariko mvirize umuntu ngo bayagizwa ko yaforce dokima ibihano yahaniwe vuga ko imisi yose uciye urubanza uvuga amategeko yarenzwe ko ariko siko vyabaye hama ikindi umucamanza ategerezwa kwisunga ibwirizwa shingiro n'amategeko le juge n'est tenu qu'à la loi et la constitution bategerezwa naho bagizwe kwiterabwoba kwikubita agashi bakerekana amategeko rero nabisiguye abari inyuma y'ivyo vyose narihagiye imitahe ya Kirundi hereye kuri Charles Ndagijimana yigize president wa conseil d'administration ku nguvu hinguvu nyinshi bari kumwe muri ubwo bunyonyezi general de brigade de défense Habarurema twari iperereza nibo murumva ubu general de brigade atwara iperereza aja mu byo business koma it doesn't make sense mugabo niho consequence nize muca mubona bamye barangwa n'ayo manyanga muri ivyo vyakira hama umuntu akibaza ati mbega none ko mu kuraba indisha umuntu araba ivyo yabuze n'ivyo azobura mu misi za perte CBM akaganye bisunze iki mu kugira bace imiliyoni 178 z'amaeuro imiliyoni 178 z'amaeuro mumvirize imiliyoni 178 samarundi amaeuro imiliyoni 178 no kuvuga yo Dr Christophe yogenda gakora umuzukuru n'abanyana kiga kamu ophthalmologist agakora n'inzukuru zagakora aya mafaranga bopfa bayishuye imagine gucira umuntu imiliyoni 178 z'amaeuro muvyumvize abantu muri iyo hanze mwaba docteur muri hanze mwaba kwiza mitaye muri hanze uyu mu Dr Sahabu ashoye kandi utuni Burundi baramuhohoteye bamutaye mu gasho bamuciye imiliyoni 158 euros millions thousand millions kandi kugira peut-être ndabahentuze peut-être pour nk'ikintu cy'akarore kandi akwereke ayo mu nagiza ka quick search kugira ndakwereke mbega umudokteur nk'umu ophthalmologist nka Sahabu yo kurera ngahe agiye nkaho iburaye nyene par exemple donc ubiravye buretse kumbura ngira ha ophthalmologist ashoboye gukorera sinzi ayo ku muntu yofa donc dufate ko ari ibihumbi 200 dufate ko ari ayo nime cyaduje hagati na hagati ibihumbi 180 kugira ngo ibiharo bishoboke neza urumva ibihumbi 180 ku mwaka urumva ku mwaka umwe ashobora gukora ibihumbi 180 vy'amaeuro hanyuma bamuciye ibihumbi umiliyoni 180 urumva ugabuye n'ibihumbi 170 okay 178 ni ukuvuga yokora imyaka 1000 akabarundi n'abagesera abarundi n'abagesera ifo consolidise my friend imagine guca umuntu amafaranga yoja muri Europe agakora n'umuspecialist ophthalmologist akayakorera imyaka 1000 aha rero sinanavuze niki aha sinavuze yuko iyo ukorera amafaranga mu bisanzwe urariha tax nayo ntabwo yose cyo yatahana mugana ubwo yose yoca ajarariha yomfata imyaka 1000 kugira bayashe aya mande bamuciye ese patu reka tubandanye urumva reka tubandanye abashomu tamucoye mubizi kandi bazi neza nuko n'umutahe wakira uri hagati y'imiliyoni 12,500 n'imiliyoni 13 z'amaeuro iyo ndishi yakababaro yo bisumba n'ibintu bitabaho mu mategeko n'umwana abigaya urumva donc bamuciye ufashe n'umutahe umutahe wose yashoye igishoro cyose yasizemwo nta na NDZM nta n'icicumi cyayo mande dore naho yogurisha ibitaro vyose ntiyoriha n'icicumi cy'amande bamuciye imagine bo nari kurangiza niri iyi video aho Maître Prosper niyo yankana avuga ati urubanza rwa Dr Sahabu ruriko rucafuza Uburundi en fait ruriko gwerekana Uburundi ukomeze ibintu vyitwa gucafuza ni ikintu cera ukagishyira ku bucafu urumva burya gucafuza ufashe ishati nk'aka gahuzu kanje nakameshe naho kameze uku ngashaka ikintu cy'ubucafu ijo mba ndabucafuje
mugabo ngiye ahantu sepa ngatora ikintu cacafuye nkagishira ahagaragara ico gihe simba ndagicafuje ahubwo niba ndacerekanye kino kintu cari gicafuye cari umuntu cari umwaku cari umunuko. Donc Uburundi buracafuye gose cane, bucafuzwa n'abo bantu babutwara bakunda inda cane, bakunda igituriye cane, benshi bafise incompetence ntibazi ivyo bariko barakora, bakoresha igikenye, bakoresha akarenganyo, bakoresha kuvizira abantu, bakoresha amanyanga y'ubwoko bwose, bagaheza abantu mu munyororo ata vyaha bafise. Abo bantu nibo bacafuje Uburundi. Tweco turiko turakora turi kwerekana ubwo bucafu kugira ngo kumbure bikubita gashi bagorore, nibatikubita gashi nta kundi twobigenza, ariko kugira kandi dukingire abandi batararugwamwo ntibaze banyerere mu ubwo bucafu ngo bimene agahanga canke bandure tetanus always. Voilà, à bon entendeur, salut. Tuzosubira mugira umunsi mwiza, hanyuma mukomeze musengere Dr Sahabu n'abandi bose bari kuvundira mu gasho, bari kuzira ubusa, bakize ko karenganyo kiyo ntwaro y'agahotoro. Sa murakoze, bye bye.